Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubagezako amakuru ariko aravugwa agezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kuraba kubiriko biravugwa mu gisata ca politike, ubutungane ndetse n'agateka kazina muntu. Muri no dossier muraza kumvirizamwo abategetsi benshi batandukanye, aho tuza kugaruka kwitotezwa rikomeye cyane ririko rirakorerwa umwe munyamiramabi akaba afise ipete rya colonel de police. Uyu ariko aratotezwa bikomeye cyane ndetse akaba ariko atabarizwa ko ashobora no kugandagurwa. Muri dossier muraza kumvamwo abantu benshi batandukanye, haraza kuzamwo abafise amapete ya y'abageneral mu gisirikare c'u Burundi ndetse no mu gipolisi, kandi nanone hakaza kuzamwo umushikiriza manza kizigenza wa Republika. Vyose nimuze gucikanwa. Ndagwaye kaze rero muri ano makuru aho udukurikirana uherereye hose, mwe mudukurikirana muherereye mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abari mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Dossier y'uyu mupolisi ariko aratabarizwa tugiye kuza tuyice irya nino. Gusa muri ano makuru arandi menshi tuza kugaruka ko, aho tuza kugaruka kukungera ibintu bitifashe neza mwishira hamwe Rona, aho dafu waryo aherutse gutanga imihoho ndetse n'abakozi baheze bagenda. Ese baraja he? Biraterwa niki? Bamwe bati biriko biraterwa n'ubunyonyezi bw'amafaranga yababa imiliyoni 250 z'amarundi. Ni mugihe kandi hano hazamwo benshi mu bamaze guheba akazi, harimwo bamwe mu bakozi basigaye rero bakaba muri Rona bakaba bateraka mu bushikiranganje bw'ubudandaji no mukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye kugarukira kuri iryo shiramwe kuko atagikozwe vuba n'ivyahuha bigiye guhuhuka. Fyonde subscribe canke sabone ni utari wafyenda ko kugira ngo tojucikanwa na dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Reka ano makuru yacu nkuko narimejeje kubabwira mu ntango zayo, turatangurire ku mupolisi w'inyamiramabi ariko atabarizwa kuko ariko atotezwa bikomeye ndetse ngo bikaba binashoboka ko yogandagurwa. Uwo mupolisi w'inyamiramabi atabarizwa akaba ari OPG yitwa Colonel de Police Sindayihebura Josue, afise matricule OPN ubusa 676. Amakuru dufise nuko uyu mupolisi ariko atotezwa cyane bivuye ku kazi yakoze, aho yariko akora kuri dossier ikomeye cyane nkuko twamutabarije ngaha. Reka tubanze tubageze ko ivyo dossier ariko arazira. Numukuru wishira hamwe Ajeri nawe yaratabarijwe ariko ahigwa n'abakozi b'iperereza kugira ngo agandagurwe. Mu batabariza uyu mukuru wishira hamwe Ajeri, uyi Ajeri akaba ari Association Jeune Lumiere. Uyu akaba aragenwe n'umukuru w'igihugu muri ayo mabanga. Imbere ko tubageza ko ivya dossier y'ura mu polisi ariko arazana ndetse n'ingene apfunzwe n'agatotezo ariko arakorerwa, tubabwire ko vyavuye kuri iyi dossier. Abatabariza uyu mukuru wishira hamwe Association Jeune Lumiere basaba umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye kugira icakoze cihuta kugira ngo umunyagihugu ntagandagurwe kuko yariko ahigwa bikomeye n'abakozi b'iperereza bakoranye n'umutegetsi akomeye mu butungane. Ubundi irishira hamwe Ajeri Association Jeune Lumiere ni shiramwe ry'urwaruka ryatanguye mu mwaka wa 2025, riserukiwe imbere y'amategeko n'uwitwa Gervais Nijimbere ari nawe yariko ahigwa kugira ngo agandagurwe. Abandi babiri bahora bafashanya mu kurongora iryo shira hamwe bo baramaze kugandagurwa n'abakozi b'iperereza nkuko tuza kubigaruka ko muri ano makuru. Iri shirahamwe rero Association Jeune Lumiere rimaze gushingwa ryaciye ritangura ibikorwa vyo kwiyugunganya mu kwiteza imbere, harimo n'ibikorwa vyo kugura imicafu murantunge vyo gukura imicafu mu gisagara ca Bujumbura. Mu nyuma rero abagize iryo shirahamwe baraguze parcelle zingana na R50 mu Kigobe hafi y'ishure bita Arc-en-Ciel mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma yaho rero niho hazi witwa Nizigimana Theodore abasaba ko bo mushira mwishira hamwe. Uyu rero baramwemereye araba umunywanyi w'irishira hamwe. Ivyakurikiye umwe Theodore yaciye atangura gushaka kwigarurira ya maparaseri, aca atangura gutera ubwoba aho mwishiramwe kuko wewe yatumwe n'uwari igihangange umuhisi General Adolphe Nshimirimana.
Aho rero bene ishirahamwe niho bahaguruka kugira biyamirize Theodore, baca batangura kumwitwarira ariko ntibahavuye boroherwa. Abari barongoye ishirahamwe rero baciye batangura guhigwa buhongo n'abakozi b'iperereza, bamwe barahunga abandi baranyuruzwa baca bicwa. Uwa mbere yitwa Eric Nsabimana, uyu yari secrétaire exécutif wa AGER, Association Jeune Lumière. Uyu yaranyurujwe n'abakozi b'iperereza mu mwaka w'ibihumbi 2016 akuwe muhiriwe muri quartier Gikizi ya zone Kamenge. Kuva ico gihe ntawasubire kumukubita ijisho gushika uno munsi. Uwa kabiri ni Hugo Haramategeko. Uyu nawe dosiye yiwe turaza kuza kuyigaruka ko mu makuru yacu akurikira, ndetse tuze kubabwira n'ingene yishwe. Uyu rero akaba ari we yari conseiller juridique wirishira hamwe, nawe nyene yanyurujwe mu mwaka w'ibihumbi 2016 n'abakozi b'iperereza bamukuye aho yaba mu Cibitoke ca Bujumbura. Nawe nyene ntawe urasubira kumukubita ijisho. Aba bose baragandagwe n'abakozi b'iperereza. Ico gihe umwe Gervais Nijimbere yararongoye iri shiramwe nawe yaciye ahungira hanze y'igihugu. Nyuma yaho Theodore yaciye yiyandika kuri ayo maparasere kuko yari amaze kugandagura abo babiri, kandi yabona ko n'uwararongoye AGER yahunze. Inyuma yo kunyururizwa abo bakaburirwa irengero, imiryango ya Eric Nsabimana na Hugo Haramategeko baciye bitura ubutungane bitwarira Theodore kuko ari we yari inyuma y'inyuruzwa ry'abo bantu, ariko vyagomye bidindira kuko uwo Theodore yari akingiwe. Mu nyuma rero kwigenekerezo ya 31 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023 akaba ari umwaka uheze, umushikiriza amanza kizigenza wa Republika Procureur General de la République Leonard Manirakiza yarariye umutima amenyo asora urwandiko yandikira urongo igipolisi Bujumbura amusaba gukurikirana Nizigimana Theodore ku birego aregwa. Ariko naho umushikiriza amanza kizigenza yasohoye urwo rwandiko vyabaye ivy'ubusa kuko Theodore yagumye yidegembya, nta numwe yigeze amukora ko gushika uno munsi. Ya miryango yanyururizwa ababo iri mu kangarateta, ahubwo ni nayo yagarutse guterwa ubwoba. Umuterero Theodore ninde ashobora no gukora kuri uriya colonel de police nawe ubuzima bwiwe bukazimanganywa. Amakuru dufise akemeza ko Theodore akingiwe na muvyara we yitwa François Nkezabahizi. Uyu nawe akaba ari icariho ca mbere ca Procureur General de la République, ari nayo mpamvu na rwa rwandiko ataco rwigeze rumara. Ikibabaje cyane kandi nuko umunsi Theodore afatanije na François Nkezabahizi n'abakozi b'iperereza bariko barahiga buhongo Gervais Nijimbere kugira bamugandagure kuko bumvise ko yatashe mu gihugu kugira akurikirane ivyayo maparasera akaba anyegeye. Rimwe mu masoko yacu mu iperereza ryatubwiye ko hamwe Gervais yofatwa atorara ari muzima. Abo bakozi b'iperereza kandi baguma batera ubwoba imiryango ya bamwe babiri banyuruzwa. Abatabariza uyu Gervais Nijimbere bagasaba umukuru w'igihugu gukora ibishoboka byose kugira ngo akingire uyu munyagihugu n'imiryango yinyuruzwa babo, yongere kandi afashe kugira basuzwe amaparasere yabo ari mu Kigobe ho mu gisagara ca Bujumbura. Muti rero uyu colonel de police we abizamwo ate? Reka tubigaruke ko nkuko narimejeje kubabwira, uyu munyagihugu twaramutabarije. Uyu arongoye ishirahamwe AGER ariko aronderwa n'abakozi b'iperereza kugira bamugandagure bafashanije n'uwitwa Nizigimana Theodore ashaka kwihagira amatongo y'iryo shirahamwe Association Jeune Lumière. Muri iyi nkuru duhejeje kubashikira muri aya makuru twerekanye twabagaje ko byinshi biri mu ikete ry'umushikiriza amanza kizigenza wa Republika Procureur General de la République Manirakiza yanditse ku igenekerezo ya 31 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023 aho yasaba inzego z'igipolisi gukurikirana Nizigimana Theodore ku birego yaregwa. Amakuru rero twahavuye tumenya nuko colonel de police Sindayihebura Josue yari yatanguye gukora kuri iyo dosiye yo gukurikirana Nizigimana Theodore, ariko mu nyuma akaba atarigeze yoroherwa kuko yaciye atangura gutotezwa n'abamukurira harimo kumutera ubwoba. Gushika ubu rero colonel de police Sindayihebura Josue aheruka gukugwa aho yakura mu gisagara ca Bujumbura acaduganwa gukorera mu ntara ya Ruyigi, bikozwe n'umurongoye colonel de police Mutagatifu Aimable, ari nawe yanse ko iri kete rya Procureur General rishigwa mu ngiro. Abatabariza rero uyu mu OPG bo bagashikiriza ko aho bigeze baraje iterabwoba bagomba korerwa kubera iyo dosiye ashobora no kugandagurwa
abamutabariza bagira bati Colonel de Police Sindayihebura niwe yari yatanguye dosiye ya Nizigimana Theodore ariko niyorohewe kuko baciye bamudugana ruguru n'iterabwoba ryinshi, niyorohewe kuko ashobora no kugwandagurwa. Abo rero bamutabariza bakaba bariko barasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gukingira Colonel de Police Sindayihebura Josue ndetse kandi na bamwe bakora mu gisata cy'umutungane nabo mu ntwaro bose bakagira ico bakoze kugira ngo uyu mugabo ntazimanganirizwe ubuzima. Mu yindi nkuru nari nababwiye mu funyafunyo nza kubageza ko ningene ibintu bitifashe neza mu ishirahamwe Rona aho dafu waryo aherutse gutanga imihoho abakozi baheze bagenda bamwe bati baraja hehe ese biriko birategwa no bunyonyezi reka tubigarukeko nkuko twaheruka kubishikiriza mu matohoza twakoze ishirahamwe Rona rikora ivyo gutomboza rigeze habi mu vy'ubutunzi urongo iryo shirahamwe Leya Ingabire yagirizwe inyuruzwa ry'amafaranga menshi ni mu gihe uheruka herekanywe inyuruzwa ry'amafaranga y'amarundi arenga gati miliyoni 250 inyuruzwa ry'amafaranga ryavugwamwo warajejwe ubutunzi dafu ariwe Evariste Nahayo. Mu nyuma rero abo bategetsi bose baratumwe ko muri ko anticorruption nta cegeranyo kirasohoka ariko ubushikiranganje bw'ubudandaji bwarasohoye icegeranyo kigaragaza ko dafu yagize uruhara muri iryo nyuruzwa ry'amafaranga imiliyoni 250 z'amafaranga y'amarundi. Ivyo bikaba biri mu cegeranyo twaronse mwibanga. Igitangaje dafu aherutse gutanga imihoho kwigenekerezo ya 28 Myandagaro uyu mwaka wa 2024 niho Evariste Nahayo yashikiriza ikete ryo gutanga imihoho demission none Yehova yahunze kugira ngo ntabazwe ibijanye nayo mafaranga yanyurujwe. Gushika ubu muri iryo shirahamwe harangucuka kibi hagati y'abakozi n'umuyobozi. Ikibonekeza nuko abakozi bo muri iryo shirahamwe Rona bagoma baheba akazi bagenda burundu. Amaze guheba akazi ni Mbanza Mihigo Claire yari caissier principale, Muco Dorine yari conseiller juridique ndetse na Kwizera Desire yari umushoferi. Abo bose batatu kandi bakaba baje biyongera ku bandi babiri nabo twaronse mu matohoza twakoze. Aba akaba ariwo Fisto Ndayinahadze yari contrôle de premier niveau na Innocent Sibomana. Amakuru twatohoje rero akemeza ko abakozi bato bariko baratakazi kubera bafashwe nabi n'uburongo iryo shirahamwe Leya Ingabire kuko kuva hashizwe hanze ivy'ubwo bunyonyezi yacatangura gutoteza no gufata nabi aba bakozi. Ivyo akabikora kugira ngo anabatera ubwoba ntihagire uvuga ko ku bunyonyezi ariko arakora, aho bigaragara ko ishirahamwe Rona rigeze habi mu vy'ubutunzi. Abakozi basigaye muri Rona rero bakaba batera akamu ubushikiranganje bw'ubudandaji n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugarukira kuri iryo shirahamwe kuko atagikozwe vuba n'ivyahuha bigiye guhuhuka. Mu makuru tuzobashikiriza ejo haza tuzoshira habona ubusuma bukomeye buriko bukorwa n'uwo muyobozi wa Rona harimwo amasoko y'amanyanga ariko arategura kugira ngo anyuruze ayandi mafaranga menshi y'iryo shirahamwe Rona. Kuri ubu rero mu ntara ya Rumonge naho ibintu nivyoroshe cyane. Abanyagihugu bariko biyamiriza ubusuma bakurewe na buramatari w'intara abasaba gusubizwa amafaranga yabo. Mu gihe rero hirya y'ejo habaye ibirori vyo kwinjira ibiro bishasha by'intara ya Rumonge, abanyagihugu bashikiriza ko bari bamaze iminsi basabwa amafaranga yo kugura umwambaro bari kwambara ariko basanze uwo mwambaro waguzwe n'amashiramwe yafashe mu mugongo ivyo birori. Nkuko bishikirizwa ibiro vy'intara irongowe na Ronald Niyonsaba vyategetse abanyagihugu kuriha 40 by'amafaranga y'amarundi ku mupira wa Lacoste, 31 kuri t-shirt ndetse na 15 ku nkofero. Ariko abanyagihugu barishe amafaranga si bose baronse iyo mipira. Nabaronse iyo mipira vyahavuye bimenyekana ko yatanzwe n'amashiramwe yarafashe mu mugongo ivyo birori. Aha rero twovuga ko nkishira hamwe Savonor, ibanki nkuru y'igihugu Murantunge, ibanki Bankobu ndetse na Kademu nkuko biri kuri iyo mipira. Gushika ubu rero abanyagihugu basaba ko bosubizwa amafaranga yabo kuko vyagaragaye ko ari ubusuma bwari bwateguwe na buramatari wabo Leonard Niyonsaba nabo basangiye amabanga mu biro vy'intara. Muti ibi vyagenze bite? Ubundi busuma abanyagihugu bashira habona nubu. Abanyagihugu bashikiriza ko buramatari yateguye ubusuma bukabije bw'amafaranga aho aherutse kuguruza konte nshasha mu banki Bankobu ifise nimero 183734.
iyi konte Buramatari yavuze ko ariyo izocako amafaranga y'iterambere aca yiha abaterereye ibirori vyo kugurura ibiro vy'intara nk'abadandaza, amashengero, abadiaspora n'abandi kugira ngo bayicisheko amafaranga. Iyo konte nyene akaba ari nayo yacishwako amafaranga y'iyo mipira. Buramatari rero yuguruje iyo konte nshasha mu gihe hari iyindi konte y'intara isanzwe iri mw'ibanki BCB ifise nimero 2-1-6-6-3-7-ubusa-ubusa-8. Mu matohoza yakozwe rero biragaragara ko amafaranga yose yaciye kuri iyo konti nshasha ari amafaranga yagiye kunyuruzwa na Buramatari, kuko n'amafaranga yakoreshejwe mu birori hari igice cyayo cyavuye muri ayo mashirahamwe yafata mu mugongo ivyo birori. Abanyagihugu bagasaba bashimitse ko haba umurwi ucunga amafaranga yose yaciye kuri konti nshasha nimero 1-837-734 yuguruwe muri Bankobo kugira ngo ayo mafaranga yabo ntanyuruzwe. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya aho uri hose ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utojikanwe nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'ivyo tuba turiko turabashikiriza yo aya bariko aravugwa mu gisata ca politike, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. No Muhuza TV, Imana bahezagire, amakuru yacu nakagaruka.